Reka nongere ndabahereze ikaze mwebwe mwese abariko muratwumviriza ngako nino mbonesha kure yacu na yanyu ya Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende bandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru abagezwe ko ariko baravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi, twibanda kubiriko biravugwa mu mutekano, politike, diplomasi. Ikaze muri kano kanya mu makuru agezweho kuri uyu wa kane ndamukiza igenekerezo rya gatatu umwaka 2025. Dore ingingo nkuru tugiye kugarako muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Mu Burundi banyagihugu bamwe baremeza neza yuko umugambwe uri ku butegetsi watanguye kugira ubwoba umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Ibi byemezwa na bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, bakavuga yuko nyine mu gihe batakabaye bagira ubwoba bakabamureka agaca yitoza mu matora yimirijwe nga mu Burundi. Uyu munyepolitike aza ku mwanya wa mbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yarakomeje kugenda agaragaza amajambo akarishe, akavuga yuko uko byogenda kose nyine atazocara heba politike, akagaragaza neza yuko nibiba ngombwa azosubira mu ishamba nkuko yarihozemo nyine mu nyuma yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD atawe uri kuravana abanyagihugu ngo bugire aho bashitsa. Agathon Rwasa arabangamiye nyine umugambwe wa CNDD-FDD, icyo bamuhora nicyo tugiye kuba turarabira hamwe hano. CNDD-FDD ni umugambwe umwe rudende wiharije ikibanza ca politike nga mu Burundi, ntiwemera uwundi mugambwe ufise ingufu ko ubaho nkuko bigaragara. Abantu benshi ibingibi mwarabibonye nyine uko bwagiye biragendekera uyu Honorable Agathon Rwasa, na cane nyine kuva aratanguye umugambwe cyane kuva aravuye mu mashamba nyine kugwana, imigambwe yiwe yose yaragiye arayinyagwa nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Nyamara icyo abanyagihugu bamwe rero bavuga nuko babona yuko ari umwe mu bantu bari bakwiriye nyine kuba barongora Burundi nyine, dore ko ari umwe mu bantu bafatwa nk'incabwenge nga mu Burundi. Ariko CNDD-FDD ku ruhande rwayo biboneka yuko ishobora kuba yiteguriye ahubwo kuba yomugirira nabi kugira ace arava muri ibyo byose mu byo politike nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turarabira hamwe ibikomeje kugenda bivugwa. Imisoro Donald Trump yakomeje kugenda ashyiraho irakomeje gutera impaka ziremereye cyane. Ntituraza kwibanda kuri byinshi mu bigendanye n'iyi misoro, ariko kandi ikigaragara nuko umugabane wa Afrika wibasiriwe. Ese woba wibasiriwe gute n'umusoro mushasha wa Donald Trump? Turaraba ku Rwanda, turabe no ku gihugu cacu c'u Burundi byo bihagaze bite. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaratangaje inyongerere y'umusoro rusange w'10% ku bicuruzwa by'ibihugu byose by'isi byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibihugu bimwe na bimwe uwo musoro urenze icyo gipimo, n'ubundi hariho 16 bya Afrika nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Turagaruka ku makuru agiye atandukanye arebana n'ibi byose nyine, ariko turibanda ku Burundi ndetse no ku gihugu cibanyi cy'u Rwanda, uko rero byo bihagaze nyine kuri iyo misoro mishasha ya Perezida Donald Trump arongoye Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Niba rugambirije ngaha, reka ndagusaba ndi kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu ubisangize ku nshuti zawe. Ndabifuriza kumererwa neza abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza ndetse n'ababana natwe muherereye mu Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mu bisagara bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari mu micungararo y'ibyo bisagara mwese ndabahaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mubandanya mudukurikira ndetse mukumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muhereye mu makaritsiye amwe namwe ma province amwe namwe. Ndabifuriza ibihe byiza abatwumviriza muhereye mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese tubifurije kugira ishya n'ihirwe mu byo muri ko murakora byose, kandi mukomeze kumererwa neza cyane. Kuri wowe utameze neza, kuri wowe utaryohewe n'ubuzima kumva zigiye zitandukanye, nawe
turakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nyine uno mwanya niba bitameze neza wo kwizera yuko ejo ibintu bizoca biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese rero nyine reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire cyane cyane ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ariko reka ndagusaba option kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ufungure no kunzogera nyine upyonde ko utange ibiteye ibyumviro byanyuze ngo muri komanteri ibintu bice biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese turabira hamwe bikomeje kugenda bigaragara. Abantu bose barakomeje kugenda babona yuko uyu mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa ariko araburabuzwa nkana nyine n'umugambwe uri ku butegetsi, ariko kandi amakuru twaronse avuga yuko nyine imigambi yose ibe yarateguwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku mvo zo kugira ngo abashe kuba yoguma ku butegetsi. Yaritegereje nyine ibyarabaye mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 maze hararaba ingene nyine yarabaye uwa mbere, ariko uyu mushinga amateka aza ku mwanya wa kabiri, ariko kandi ari makuru akaba avuga yuko uyu Honorable Agathon Rwasa ariwe yabaye uwa mbere ariko agaca arariganywa. Ibi rero byaratumye nanone Evariste Ndayishimiye agira amakenga na burya igihugu c'u Burundi kimaze kugira habi, maze abona yuko nyine bishobora kumukwegera karambaraye, atanguza uburyo rero nyine bwo kuba yakwagiriza uyu mutegetsi cyangwa uyu mushinga amateka, akaraba nyine ingene yo mwigizayo uko byoshoboka byose. Mwarabibonye kuri paripe Hutu rero nyine na FNL iza kuba nyine FNL nyine yari paripe Hutu, nyine FNL iza kuba FNL nayo nyine uburyo bayatse uyu Honorable Agathon Rwasa bakayihereza abandi banyepolitike bamwe bamwe nyine nkuko bigaragara. Ngira ngo murazi ko bayihaye bigira imana kuko nyine yaremeye kubayoboka, aho FNL iba nyine FNL niyongeye kugaragara ku ruhando cyangwa se nyine mu migambwe iri imbere nga muri politike y'u Burundi. Uyu nguyu nyine Jacques nta ntambwe nyine yarigeze aratera. Agathon Rwasa yaciye ararondera uwundi mugambwe ariwe CNL, abanywanyi bose baramujiye inyuma. Mwarabonye byarabaye mu matora yarabaye mu mwaka wa 2020, abantu bamuyoboka nyine bari benshi cyane barasumba abayobokaga CNDD-FDD, ariko nyine birangira bamwibye. Kandi nyine ibi biramenyerewe nga mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bimwe na bimwe. Ku bantu bafise rero ukuyumvira kuri hafi ntibashobora nyine gutahura ingene ubwo busuma buriko burakogwa na cane cane muri CNDD-FDD. Iyi myaka naho CNDD-FDD yarabonye ko nyine ataco yamariye abanyagihugu, naco ifise rero yobwira abarundi mu matora yo mu mwaka wa 2025 2027 ateganyijwe, kuko rero abarundi bari mu buzima bubi cane cane, ibiciro byaraduze ku bindi. Iki gihe nyine bivugwa ko rero hoba harabaye matohoza, aho rero hari bamwe babaye nk'abakorerwa ubushakashatsi maze barabazwa ibyiyumviro byabo, na cane cane nyine mu ndongozi nkuru z'igihugu barabazwa abo bazoshigikira canke abo bazojya mu mugongo mu matora yimirijwe mu Burundi. Iki gihe benshi baratangaje ko nyine bimirije kuzojya inyuma y'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Iki gihe benshi byarabatangaje maze bagaragaza banerekana neza yuko nyine umukuru w'igihugu c'u Burundi ashobora kuzosigara inyuma cyangwa se niyongere gutorwa. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirizwa kuba rero nyine ari mu bategetsi barya igiturire, nubwo nawe nyine akunze kugaragaza ko ari mu bari kugwanya icyo giturire. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwiwe aherutse kwivugira yuko nyine Sopebu nawe yaramuriye igiturire nyine cy'imiliyoni. Aha benshi baciye baravuga bati none yo gwanya igiturire gute nawe ari umwe rero mu batanga igiturire. Hari n'ibindi byinshi byakomeje kugenda bigaragaza neza yuko Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bategetsi bakomeje kugenda bagaragaza ibintu nyine bitandukanye n'ibyo kuba nyine yakabaye yarakorera abanyagihugu. Ariko kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi kumvo z'ibibi nyine bivugwa ko yuba yarakoze biratuma agira amakenga yo kuba yova ku butegetsi nyine, bigatuma akomeza kuburabuza bamwe nyine bokabaye barafatwa nk'indongozi nk'uko bigaragara. Ubu tuvugana mu Burundi ibiciro byaraduze ku bintu byose byankenerwa misi yose. Amahera mvamakungu yarabaye ingorabahizi n'amahera y'amarundi yarataye agaciro ku rugero rw'idolari nyine. Ibi byarabaye kuri iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye.
ariko nyamara Evariste Ndayishimiye n'umwe mu bantu yari yarasezeranyije ko agiye gukurikirana ibintu byose bishobora gutuma Burundi budashika kumbona kazoza bwihaye. Ukwiyunguruza nyine mu Burundi ntibicyoroheye nyine abarundi kumva zibura ry'ibitoro ndetse n'ibindi byose byankenerwa nabyo nyine abarundi ntabwo bakibironka. Agasukari karadugijwe ibiciro nkuko bigaragara. Ubu rero iturufu CNDD-FDD isigaranye niyo gutera nyine ubwoba abarundi gusa ndetse no kumumvisha ko atariyo itwara ko nyine haca haba intambara kubera ko nyine bafise amahoro kubera CNDD-FDD, kandi ibi byose si ukuri, ni turufu yo gusinziriza nyine abarundi gusa nyine ntibakababeshe nta mukene agira amahoro. Abarundi barayamaze ngo munda harara nyine inzara hakaramuka inzigo, umunyanzigo nyine nta mahoro agira. CNDD-FDD nayo ubwayo nyine irabizi ko abarundi bayirushe, nizo rero mpamvu yakoze ibishoboka byose kugira Honorable Agathon Rwasa ntaze aho nyoza ikirenge mu matora yo muri 2025 2027, kuko rero ubu ngubu naho bomwibye n'ubundi ntibyo kwitse. Uyu mushinga amateka yavuze yuko yasabwe kenshi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo kugira ngo ace arinjira nyine muri uwo mugambwe wa CNDD-FDD, aho yavuze ati niba koko waragwaniriye igihugu ukajya mu mashamba kugwana kugira ngo igihugu gice kiraronka amahoro, wino winjire muri CNDD-FDD nawe ube umunywanyi ube umugumyabanga. Ariko uyu nguyu yarabiteye twatsi avuga yuko bitoshoboka. Uyu nguyu ntacyo yigeze aramusigura cyangwa se ngo amuhereze inyishu ibyatumye akomeza kuburabuzwa nyine ku buryo gushika uno mwanya ari umwe mu bantu badashobora nyine kuzinjira cyangwa se nyine kuzakandagiza ikirenge kiwe nyine mu matora y'abashinga amateka n'abagenama b'amakomine yimirijwe ngaha mu Burundi. Mu ijambo ryiwe rero aherutse gushikiriza abanywanyi biwe yavuze yuko adateze kuzaheba politike nga mu gihugu cy'u Burundi. Yavuze ko azakomeza kurwanira urubuga rwa politike uko bizagenda kose, ndetse agaragaza neza ko yiteguye guhangana n'imbonerakure. Yavuze yuko ari umugwi w'inkorabara nyine w'uyu mugambwe nyine uri ku butegetsi abazwi nk'imbonerakure. Yavuze yuko nyine yiteguye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo ibikorwa ibyo ari byo byose nga muri kino gihugu cy'u Burundi bibashe kuba byagenda neza cyangwa se bibashe kuba byomera neza. Ariko ku rundi ruhande anasigura yuko nibiba ngombwa azoca arasubira mu mashamba nyine agaca arabandanya nyine kongera kugwana kugira ngo iki gihugu nyine ibintu bice biramera neza cyangwa se ibintu bice birongera gusubira ku murongo. Uyu nguyu bivugwa yuko kandi haba hari process z'uko nyine ashobora kuzonyuruzwa cyangwa akadagandagurwa mu rwego rwo kugira ngo atazabasha nyine kwitaba aya matora. Bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD nabo bariyamiriza ibikorwa bitari byiza bikomeze kugenda birakorwa na CNDD-FDD, aho benshi bakomeza kugenda barasigura yuko nyine uko byogenda kose bashobora kuzoshigikira uwo nyine uyu mushinga amateka nawe azoca arashigikira. Mu majambo makeya, amatora yimirijwe mu Burundi arashobora kuzagaragaramo indyane ziremere cyane ku buryo rero bamwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi batarya umunwa yuko nyine bashobora kuzabona ibyo babonye muri 2015 nyine, cyane cyane ubwo Moise Petero Nkurunziza yarageragezaga nawe nyine kongera kwitoreza ikirungo ca gatatu, ariko bigaca ibibazo bigakwegera Burundi akarambaraye kugeza ubwo abanyagihugu benshi n'ubu ngubu bari mu buhungiro nyine bafatwa nk'impunzi. Reka tugaruke kubigendanye n'imisoro ya Donald Trump nkuko byamaze kugenda bigaragara. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaratangaje inyongera y'umusoro rusange cyangwa se ibigendanye n'amakori 10% ku bicuruzwa cyangwa ibidandazwa by'ibihugu byose by'isi byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibihugu bimwe uwo musoro nyine urenze icyo gipimo, harimo 16 nyine bya Afrika. None mu Burundi no mu Rwanda byo bihagaze bite? Donald Trump yaravuze ko ubusanzwe hari rero ijanisha ry'amakori ibindi bihugu bicarire ibidandazwa bivuye rero muri Amerika, maze ati ubucuruzi
bwari busanzwe nyine bubogamye nk'uko bigaragara ubu ngubu bazajya badusoresha natwe rero tuce turabasoresha nubwo rero Ubushinwa bwoherezaga ibicuruzwa byinshi ku isoko rya Amerika aricyo gihugu kiri rero kiri buzongerwe cyane n'uyu musoro wa Amerika kuko rero yabushyiriyeho 30%. Lesotho nicyo gihugu nyine yashyizeho umusoro ni cyane ari umusoro ushika kuri 50% kurusha nyine hafi ya byose muri iri tegeko rishyashya. Gusa Lesotho nayo nyine irasanzwe isoresha Amerika 99% ku bicuruzwa biva muri Amerika nyine nk'uko bivugwa n'ibiro bya perezida wa Amerika White House. Ibihugu nka Botswana, Angola, Libya, Afrika y'Epfo ndetse na Nigeria, Donald Trump yarashyizeho nyine umusoro uri hagati ya 37 na 30% ku bidandazwa byabo byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe ku bindi bihugu nyine byinshi bya Afrika birimo n'u Burundi n'u Rwanda yashyizeho umusoro w'10%. Trump yavuze ko iri tegeko rishya rero rigomba gutangura kubahirizwa canke gukurikizwa kuva tariki ya 5 uku kwezi kwa Ndamukiza 2025 kuko bikomeza kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ken Rogoff wahoze ari we mushoramari ukomeye mu kigega cy'imari ku isi FBI yarabwiye BBC ko rero iki cyemezo cya Trump ari igisasu cya nuclear ku bucuruzi bw'isi, ko rero ingaruka zacyo ku bicuruzwa by'ibindi bihugu nyine byinjira muri Amerika zirenze ukwemera. Byitezwe ko kandi ibihugu bitandukanye nk'Ubushinwa yishyiraho 30% yiyongera nyine kuri 20% isanzweho nyine, bityo yose ikaba 50% ku bicuruzwa byabwo nyine, hamwe n'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya nyine bushyiriyeho 20% nabyo rero nyine bishobora kuduza aya makori ku bicuruzwa biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi batandukanye ku isi nyine bamaganye iyi misoro yatangajwe na Trump, bavuga ko nyine ishobora kuguma nyine gutuma intambara y'ubucuruzi irushaho kuba yokomera. Imisoro mishya yaratangajwe na Donald Trump irareba ibicuruzwa by'ibihugu nyine bya Afrika bisanzwe biri mu masezerano azwi nka African Growth and Opportunity Act. Nk'uko bigaragara yemerera ibyo bihugu nyine kohereza ibicuruzwa bitandukanye muri Amerika bigasonerwa amakori. Inzobere mu bukungu ubu ngubu nyine ziribaza ahazaza uyu muryango nyuma y'iki cyemezo cy'ubutegetsi bwa Donald Trump. Ibihugu bigera kuri 31 bya Afrika mu karere u Rwanda n'u Burundi ndetse na Uganda ntibirimo bisanzwe nyine biri mu masezerano maze kuvuga ruguru. Amerika yaravanye u Burundi muri uyu muryango muri 2015 ibushinza guhohotera uburenganzira bw'agateka kazina muntu mu mvururu zarabaye muri 2015. Amerika yaravanye kandi u Rwanda muri uwo muryango nyine muri 2018 kuko rwazamuye imisoro ku myenda yambawe yinjiraga mu gihugu izwi nka caguwa irimo myinshi cyane iva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bivuze ko ibicuruzwa bisanzwe rero biva mu Rwanda no mu Burundi bijya ku isoko rero rya Amerika, kimwe n'ibiva muri Amerika biza ku isoko ryo mu Rwanda nyine bisoreshwa ku rugero runaka. Imibare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi irerekana ko muri 2024 u Rwanda rwohereje ibicuruzwa by'agaciro ka miliyoni 30 z'amadolari ya Amerika ku isoko rya Amerika bivuye kuri miliyoni 7.5% muri 2023. Ibyo bicuruzwa by'u Rwanda ahanini ni kawa, amabuye y'agaciro arimo nilobium, tatalumu ndetse na tini, ibicuruzwa bikoze rero nyine mu mboga hamwe n'uduseke. Muri 2024 Burundi bwararungitse ku isoko rya Amerika kandi ibicuruzwa bifise agaciro ka miliyoni 3.7 z'amadolari ya Amerika avuye kuri miliyoni 2.6 muri 2023 nk'uko rero bivugwa n'umushikiranganje ujejwe iby'ubudandaji muri Amerika. Imisoro mishyashya kandi yaratangajwe na Trump isobanuye ko rero ibicuruzwa bivuye mu Rwanda no mu Burundi bijya muri Amerika bisanzwe rero byishyura amakori runaka, ubu ngubu nyine haziyongeraho 10%. Mu Rwanda no mu Burundi abategetsi ntacyo baravuga kuri iyo misoro mishya ya Donald Trump.
Muri Afrika y'Epfo Trump yarashyiriyeho kandi umusoro wa 30% Vincent Mangweya umuvugizi wa perezida Cyril Ramaphosa yaravuze ko iyi misoro ihana nyine Amerika yafashe yonyine iteye impungenge kandi ari inzitizi ku bucuruzi n'uburumbuke rusange nk'uko bigaragara. Yifashishije imbonerakure Donald Trump yaragiye agaragaza ijanisha ry'imisoro ibicuruzwa bya Amerika bicibwa mu bindi bihugu yerekana ko riri hejuru cyane. Trump yaravuze ko n'ubundi muri ibi byemezo yashyizeho rero yabaye umunyempuwe kandi ko rero iyi misoro izongera guhindura n'ubundi Amerika igihugu gikize nanone. Uretse imisoro ku bicuruzwa, Trump kandi yarashyizeho umusoro wihariye wa 25% ku modoka zose zikorerwa mu mahanga zijya ku isoko ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump kandi yaragize ati fraud igurisha imodoka nke cyane ku bindi bihugu uko uburyo rero ibindi bihugu bigurisha imodoka nyinshi cyane muri Amerika byazahaje inganda za Amerika. Yagize ati niyo mpamvu guhera muri iri joro dushyizeho nyine umusoro wa 25% ku modoka zose zinjira no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuki Uburusiya butari kuri uru rutonde? Mu buryo bwagaragariye rero benshi Uburusiya ntabwo buri kuri uru rutonde rw'ibihugu Trump yashyiriyeho rero umusoro w'ibicuruzwa. Colonel Lavita ushinzwe itangazamakuru muri White House yasubiwemo rero nibi itangazamakuru bigiye bitandukanye byo muri Amerika avuga yuko nyine Uburusiya butari kuri urwo rutonde kuko rero busanzwe buri mu bihano bya Amerika bisanzwe n'ubundi byarashegeshe ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ikindi nuko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo gahunda zigendanye n'ibiganiro byo kurangiza intambara ikomeje kuvuza ubuhana nayo ibashe kuba yagerwa. Mbashimira akomeje kudukurikira, tugareke mu kanya.